Mwese hamwe harimo abahora bakunda kubaza ati mbega ni hehe ndi hano niho ndi jewe nyene nishingira intahe nyene nagire byagiye ku buzima bw'iwanje uvuye ngaho uvuze ngo ndi umutamakazi w'inaga nanjye ndi umutama w'inaga kubera nkuko mwagiye murabyumva jewe n'ubu ndacapangara ni mu gitangaza kidasanzwe 2002 z'ukwezi kwa gatanu ndakuze imyaka 60 mugabo nagiye gusanga nasubiye kunaguka iyi S-Factor rero igaruka kubaka gusumba warahejeje kuyifata ukabandanya wubakika. Murabona ko kimwe gusa nuko bavuze ati wasi ibiro nsigaye mfise ndabiterura bigakunda kuko ico gihe murazi ko nabageneza ko nagenda naragiye kuri Chez Roland imisi 24 yo muri koma kongera ko no kugendera kuri Beki, ariko murabona neza yuko na marche cyo kwenda jeune komite ntakibazo nakindi kimu maguru nta gitoye urabona hariho n'abasore b'imijegere batoshobora n'amaguru yabo mutokunda. Ndashima Imana kugaha system company Burundi no kubona ubutumwa baradushitseko tukabona kuba nuko mumbira amadore hano hari wavuze urukundo akunda Swiss Demo Company. Byukuri aho ndi ndotaka kara Imana yaragakoresheje gahinduka ikoresho mu kiganza cayo, nico gituma iyi produit ndayitwa ko ari produit iproduiza de miracle. Aho mbivuzeho kubera nagiye gusanga kujya nabibashiye intahe utugwara twinshi twari duteranye twose yacabaye ikibombe kirimbuzi kidushwanyagura twose tuvamo isubira ndanaguka noshangageza ngaho Imana irangezagirije kubatayumva ibituma tubivuga dushize amanga dushize n'ubwoba nuko uyifashe muri uku tubabwira nta kumaramara no guteterwa kiretse gusa ugiye kuyifata ukayifatana n'ibiyigwanya muri wewe. Hariho abayifata bakayifatana n'ibiyigwanya kugira ico gihe ubifatikanije n'ibiyigwanya naho nzova ngaho ugaca kwivuza mu ijuru bazokubwira bati S-Factor twayibungitse kugira ngo utabari bukize bazokubwira ati genda ntawe ndi muti